muhora mubona abaririmbyi benshi canke abakinyi ba filme bavuga ngo itarike zingahe canke umunsi munaka isahizi tuzoba dushize ko content yacu. Murahawe ikaze muzoze murabe ico gikorwa tuzoba twashize kuri YouTube ndetse no kuri Facebook birashoboka. Okay, muca mwibaza hari abantu benshi usanga batabizi ukuntu ba programa content post akayipostinga nk'uyu munsi mugabo abantu kazoyibona nka dimanche. Okay, so rero ni muri no video cyo tugusaba nuko uwiraba gushika iheze. So rero birashika ugasanga hari abantu benshi usanga bafise ama page Facebook mugabo ugasanga nta mwanya bakunda kuronka w'ibikorwa. Okay, bavuga ati sinkunda kuronka umwanya wo gupostinga bivanye n'ibikorwa byinshi mba ndiko ndakora. So rero bishitse rero akaronka umwanya ashobora gupostinga agakora content zishoboka zisomene yose hanyuma akazipostinga akaziprograma kujya avuga ati lendi hazoja kwiyi mardi haje kwiyi mercredi iyi jeudi vendredi samedi izi content nkeneye ko zose zizoja ko yisomena akazara araprograma ku buryo nahazoba dafise telefone za content zidasiba kuri Facebook yiwe. Cyangwa ugasanga ntukunda kuronka amamega. Cyangwa ugasanga ufise page Facebook mugabo uratiza telefone mu gihe usanga udafise telefone usanga wiconnecta mu yindi telefone y'undi muntu. So rero urashobora gukoresha ubu buryo ngiye kubiyereka kugira ngo upostinge content zawe ziyaja ku buryo abantu bavuga ati iyi page yama iriko content buri munsi naho wewe udafise umwanya cyangwa udafise amamega udafise telefone mugabo ukaziprogramminga ku buryo page yawe yama iriko ibikorwa byinshi. Ico tugusaba rero nuko ukora subscribe kuri Naso Star TV, utibegera kudufollowinga kuri Facebook hose ni Naso Star TV ndetse na Instagram, TikTok hose dusanga ku izina rya Naso Star TV. So rero turabaramukije muri bwa mwe n'urukundo ube wakoze subscribe kuri Naso Star TV hama tubandanye intambwe ku yindi. Twagusavye urabe no video gushika iheze, ntuze kwandika muri comment ngo ko bitakunze, ahubwo nuko wowe nyene uzoba utageze utabikurikiranye. Okay, so rero tugiye kwifashisha Facebook nkuko bisanzwe, iyi niyo tugiye kwifashisha. Okay, twayugurura then tuza kuri aka kaboro aho kwinjiza foto tuguma dukoresha foto. Okay, so ngiye hosting ina foto. Okay, mukurikirane intambwe ku yindi sivyo wa pasting mo amajambo nateguye gushirako. Okay, so hanyuma tuca ngaha kuri next. Okay, ino kuri next. Okay, not now. Hama tuca ngaha tukaraba. Okay, hambe handitse ngo post audience, abantu baza kuraba ino content n'abantu bose public who can comment, abantu bashobora gukomanta ino post na public abantu bose. Hanyuma shared option, urabona ko handitse ngenda habereka ahantu aha ni shared link option handitse ngo post now. So aha rero niho tugiye kugira programming amasaha n'umunsi. Okay, turinjirayo murabona ko hari option ya mbere havuga ngo post now, ugeze ngaho ubuvuza ati ije ko ubunyene. Aha kabiri handitse ngo shared for rate, aha rero niho tuca dukora. Okay, turabona handitse ngo today. Okay, aha today niho tuca gufyonda. So rero murabona aha turi muri calendrier. Shaka rero no post yanje ije kuno munsi le 16 saa 2:05 y'ijoro. Okay, so rero turaraba turi lo 16 nivyo. Okay, lo 16 hanyuma. Okay, tuca ku masaha
shaka rero izo kuja ko 2:05 tucanga kuri 2:05 urabibona 2:05 okay shaka gira okay mwabibonye rero ino post yanje iza kujako today okay today urabona today October itariki 16 2:05 niho iyo post yanje iza kujako okay ibaza muri ko murabibona aha murahabona okay so nsubira inyuma ino nciye aha nsubira inyuma okay hanyuma changira post now okay ino hejuru post changira post okay aha muri make mpejeje gukora ino post yanje yahejeje kuyipostinga aha irahejeje kujako mayibonye yahejeje kujako ico tuco dukora katugende kuraba muri Creator business suite iyi application yacu murabizi ko ikorana na Facebook iyi twatuje kuraba rero ya post ko yamaze kujako turabe n'amasaha iza kuboneka kuri kuri page yacu ya Facebook tucuje kuri handitse content okay hamose handitse content aha okay so tucuje umurabona ngaha hantu handitse published ha published ni content namaze gupostinga urabona izi so henda hafyonda hanyene urabona published hanyuma shared ha hepfo murabona ha kabiri aha aha niho tucuje kugira turabe mwabonye rero iyiriyo iyi post iriyo iza kujako uyu munsi murabibona ko iza kujako roseze uyu munsi zo kwicumi isaha 2:05 2025 mwabibonye so nuko rero iyo post iza kujako no munsi so rero ico tugusaba rero no ko ukora subscribe kuri Nasostar TV kugira ngo uzozura ronka utuntu tudu trick nk'utwo nta handi uzodusanga atari kuri Nasostar TV merci beaucoup.